sindabaza najugiye uduhoje akagenegene ganda baririmbira akaririmba ewe mana wagize neza ewe mana warakoze ewe mana wagize neza ewe mana warakoze urakoze katubikire hariho abandi nabonye bafise ibicurarangisho genda hariya kwa mugenzi wanje muduhonje banza mutubwire muri bande abahuza migambi rukesere kinyami aho ni rukesere kinyami aho muje mugira iki nabo tugira tubacurarangira umuziki wo kuvyara ku rugero aho jako Rundi we oba mu Burundi cyangwa oba mu manga Intego matora n'aburarere megambi tugezeko yo kubyara ku rugero Intego matora n'aburarere megambi tugezeko yo kubyara ku rugero murakoze mukutuhonje mugume hafi sivyo reka rero tubandanye abandi baduhonje ari umwana afite ikibabi hari inyuma hariho umukenyezi yamaze gushika izina mupfasi reka baragufatira nitwa Mibora hose aho rero yego uje gukora iki nje kubabyinira akabyino k'iterambere aho yego ngo murare mu iterambere ngo murare mu iterambere komena gashamba murare ngo murare komena gashamba murare tanda murare ngo murare aho rero amashuri yacu yarubatswe gezaho gatoya muragaruka mwumvirize ikibazo ca mbere intara ya Muyinga iri mu gihugu kiramaganahe ugereranije n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho rero zamukizirega byari byo gutamba gusa wowe uri hari inyuma genda hariya muhakayira utubwire izina hamuduhe n'inyishu reka baragufatira je nitwa Sinzobakwira Michel aho nishe ni kuvuga intara ya Muyinga iri mu gihugu cy'u Burundi aho gihanuriye n'igihugu ca Kongo waramukije yego bayi wewe mwana uteruye ibuye harimo umwana afise ibuye hariya aho jewe yitwa Sanzwemo Arcade aho igihugu gihana urubibe n'u Burundi ni Tanzania uvuye ufisikaye w'amarori nababariye ko mbaza abantu bari inyuma izina imutwishe ukibazo twabakije nitwa Tombora Alexandre aho Tombora intara ya Muyinga iri mu buseruko ufatiye ku gihugu ca Kongo iri mu buseruko ufatiye ku gihugu ca Kongo iri mu gihugu ikihe cy'u Burundi Uburundi buri hehe ugereranije n'igihugu ca Kongo iri mu buseruko namiyokaye wabiravyaho oya yagitoye mukomeye amasi menshi cyane hajya hariho igitenge hariho indobo hariho ikibido n'isuka Tombora wiyumva gute Tombora numva nezerewe cyane noneho ivyo wabikuye jewe je naravyigishijwe mw'ishuri
aho yego jahajya urarindira n'iradiyo irahiganirwa wowe ndabona ko bitabyoroshe murakoze cyane hanyuma nibutse abariko barakurikira radiyo na televiziyo muri by'igihugu yuko turi muri komine Gasoro aho turi kumwe n'abanyagihugu mu kiganiro tumarana irungu. Reka rero barahinga bafise ibicurarangisho baje harya nabo. Mbega akazina kandi wewe? akazina k'umugwi wacu ni rukesera abahuza migambi b'ikinyana. Ico gikoresho kamufise n'igikinone. Iki tucita isembari. None cavuye iki kiva ku modokari z'amakamyo. Gabo ndi rero si igikoresho kama. Wewe uwo nawe iki ni giti bita igihahe. Igihahe aho gikozwe n'ikinone. Urabanza ukakibaza ngaha hanyuma hakaza nyene mwobo hanyuma kwaka kuginga cyose hamwe cyitwa gute bayita ikembe. Uyo nyiravuye kuvoma amazi aho n'umwanya muzima ko nitujije nanje hari kurahari ngoma naco ndashobora gukubita bikagira tukagenda neza bikajana aho rero ni muzeko Barundi cyangwa bamumanga iteka batowe barere imigambi tugezeko yo kubyara kurugero iteka batowe barere imigambi tugezeko yo kubyara kurugero uyu ni umugambi ubereye w'abanyagihugu twese uyu ni umugambi ubereye w'abanyagihugu twese uko kubyara inahekana ibiduteza tukora tugora abagira neza tugatama ku misoro tuyibute natwe tukabasha kugira ati iyo misoro tuyibute natwe tukabasha kugira ati iyo mukenyezi n'abarigwa amatungo n'amanuro kuko nimanira areka nijayire niba kora batirenderera iyo umugabo nawe yigira n'abarigwa aravugira ati reka nijayire kuko nimanira areka nijayire niba kora batirenderera iwa mugabo ubyara amacumi uvese tomoreto ejo nibazo gushimutso agwa no kwiyahura kubera utategereye uwo mugambi wo kubyara ku rugero iwa mugabo wenda kukebure umbura ubyare ku rugero iwa mukenyezi ndakukebure umbura ubyare ku rugero amakuru yatumve tumbura ubyare ku rugero mugabo ubyara abana uveze tomboreto ejo nibaza gushimutso agwa no kwiyahura kubera utategereye uwo mugambi wo kubyara ku rugero amasi menshi cyane kuri uno mugwi hanyuma bagenda baronse umuganda w'amasabune harya murabona yuko ari umugwi ukomeye cyane wo muri komine Gasoro ngira ngo uruja no guserukira komine kumbe mu nzego zo hejuru ngira ngo bazoheza babafasha ngira hariya muri komine. Hanyuma rero tubandanye n'ikibazo kigira kabiri mwumvirize neza hama mushamuduza amaboko kugira ngo muje kwishura. mwumvirize ikibazo ca kabiri kivuga uku heraheza canke utangure uhashikanwa na nyoko. Amaboko reka ndari inyuma genda wewe mwana ufite umupira genda uranyaruka izina jewe nitwa Uwimana Ariera
uje gukora iki? nje kwishura ikibazo. Ishura Iwanyu wa nyoko. Washikanwa na nyoko. iwanyu wa nyoko washikanwa na nyoko. Mwana aya hariya ufise agakofero gatukura. Igirayo mumurindire. Mugende muranyaruka. Izina nyuma uyishure. Jeni twani yosaba moza. Iwanyu wa nyoko uhashikanwa na nyoko. Ukosoye iki kuri umwe wa mbere? Nakagaruka. Yo. Hari ushati yera y'ukarukaro. Owenyene. Izina wishure. Nitwa Karemera Ernest. Aho Ernest. Iwabo kwa haso uhashikanwa na nyoko. Genura rimwe. Hari ufise kama mbirigari ariko yerekana mu kirenge ngaho. Arayambaye. Jenny Jude. Aho anje gushaka kibazo. Ishura. Iwabo wa nyoko washikanwa naso. Ari umukeza afise agati. Mwamba mubona no kwa bavyara. Aho si wewe nufise agati kumutse hajya. Wewe nyene izina. Jeni twashimira Imana Hawa. Ishura. Aho udashika uhashikanwa na nyoko. Aho udashikanwa n'imodoka. Oya, uwo mukenyezi ariko aduza urutoki inyuma. Iwe atambara mu mutwe. Banza mwumvirize neza ikibazo. Izina wishure. Nitwa Bigenimana Saada. Aho Saada. Nagomba mvuge ahantu umuvyeyi kugira hagushikane. Numwibutsa se kiyago bayi. Uwo mwigeme w'agatenge mu mutwe. Uwo yambaye igitenge wenyene. Aje kutuyagira twamubwiye umwibutsa. Akazina kanje niyongeresha nima. Aho udashitse aho umuvyeyi atagushikanye uhashikana aho umuvyeyi agushikata. Mwana genda. Umumama atari umwana wowe nyene ufise ikibabi. Jewe nitwa Niyonkuru Francine ahantu ni kwisi. Nijuru naho. Wewe wamwige mukenyezi wewe. Wafise ikibabi kiteke. Ati ni kwisi nijuru naho. Mukamise Mupenasiyo. Aho muka. Ibunyo Korombe uhashikanwa na nyoko. Aho. Hindukira abantu bose bamanitse amaboko. Wabarushije. Genda bagure igitenge, indobo, ibido, isuka. Wumvise? Wiyumva gute? Jewe yumva neza cyane ariko nabanza gukengurukira Imana yaturamukije. Nkayikengurukira namwe ko mwashitse amahoro. Nongera nkakengurukira abavyeyi n'abana bakaja baraja ku mashiga bacanye bakaja barabashira imigani. Ahosha. Uribuka utigoteke ryari gushikana ubu. Jaharya niraduha muyiganirwa. Arabuze ngenda bitereka shiraho. Cyo uhagarara wenyene.
turabandanya n'ikiganiro tumarana irungu kikaba kiriko kiremesherezwa muri komine Gasho ni mu ntara ya Muyinga. Hanyuma babahinga hariho umugwi w'abakenyezi aho, umugwi w'abakenyezi babanze batubwire ibyo ari byo nabo ariko arabahamagara ngira ni benshi. Kazina nitwa Miyurore Hosiya. Nahore Yego nkaba ndabaririmbira akaririmbo. oyu uri umwe? Nanjye nitwa Kosasiyo Nkirikiye. Nitwa Nzinahora Karimiya. Sitanye na Toriya. Nanjye nitwa Maragarita Misago. Hanyuma nitwa Kwizera Imana Mwamini. mutugirire iki none mwebwe? Igeni Imana Sada. Urandinganya bene. aho rero ngiruriya ni wabatwara. Yego tubyina akabyino k'iterambere rya hano iwacu mu Gasho. Yego. none nta handi mwibuza ko murabyina ukoresha agashika? Turahifuza nuko natwe twokumva twiyumvishije kugira ngo dushike imbere. Ariko karashika rero. Kugira twiyumva amajwi yacu natwe hano mu Gasho. Asha mu kiganiro tumaniro mukashitse nyarutsa rero. Murakoze. Bakomine Gasho ngo murabe. Terambere Gasho ryashitse. Terambere ku mutumba Gasho ni murabe. Murabe mu terambere. Komine Gasho ngo murabe muterambere bakenyezi bacu ngo murabe muterambere ngo bakuru muri ngaho ngo murabe muterambere ngo murabe muterambere Komine Gasho ngo murabe amashuri iwacu yarubatswe ngo amasoko iwacu yarubatswe ngo amavuriro yose yarubatswe ngo murabe muterambere Komine Gasho ngo murabe abyeyi baruka ko nkono ngo murabe ngo n'abana bariga ngo murabe ngo murabe muterambere Komine Gasho ngo murabe abakenyezi bacu ngo murabe terambere Komine Gasho ngo murabe terambere haraje imigambi y'iterambere ng'abana bariga ku buntu terambere abyeyi baruka ku buntu terambere n'amasoko iwacu yarubatswe ngo murabe muterambere Komine Gasho ngo murabe muterambere. amasi menshi cyane rero n'undi yaragize umugume hirya nawe mubahe amasabune hanyuma kandi turabandanya n'ikiganiro tumarana irungu. abandi bahinga hariyo umugabo w'akadumu hariya yaragize umugwi we wenyene yabagumirije wa mugabo we izina Todosaba Inoseni aho nose kutumba Rugerero ibirima nayo Muyinga aho abagenda basekoze uri sekoze banaze ngo uritorera twavuga yo dusa aho sokwe niruze n'abako bapfuye niruze mu rubiro sokwe bafatinga mutavuga ivyo bibiri bitari ku gataka ka Afurika. umwana w'ikamambiri izina wishure nitwa Niyonigora Jisi aho Namibi Ukraine oyareje ayayo bamvangiye
wowe ufise telefone itagira ibateri sinzi mugabo ko ikitwa telefone genda hariya genda hariya wishure iyo ukanyaragasa hindukira urabe hari izina hanyuma wishure je nitwa Nzoyikorera Roda aho ni kirene na triki nande na triki inde trike trikia aho aho uwundi uwundi wisubirire hajya shaba ryo kudutesha umwanya wagituye aho mwari mukimanitse murabonye bakwiye ku nzira ino mu rutege rushasha n'ikibidone isuka wiyumva gute numva nezerewe cyane none wowe ivyo wabikuye navyize mw'ishuri none uburiga genda harya tubimenye utowe n'iradiyo jya harya aho rero mwe muca mumera amagabo mu kanya muca muhiganirwa iradiyo ariko reka turindire ba bantu rero b'ubuhinga wowe ingofero mugende munyaruka izina tugire n'itugire utugirire Ngendakumana Jonathan aho Jonathan nshaka turi mugani urumva harabaye umwana aregwa na mukase hanyuma mukase akaba se yaratega ibikoko amaze gutega ibikoko se wiwe acaramuhinda amaze kumuhinda akana kaciye kagenda kurira ku giti cya gikoko vyaraje bimwe birahiga bimwe bivuga mwana nukurururu kakana kari hejuru hanyuma vya bikoko bishobora vuga birurira amaze kurira kacakataba kwarimba ndadona mukadawe bamuhera urugi rwayugure umwami agaba ibikoko ni jewe nyandiko hanyuma cya gikoko kivaho bya bindi gica kigaje ndetse genda umwana mumuzane gica biramuzana bimuzanye gica bimushyira hagati bimushyize hagati biragenda mugo yikanyaga nande bishitseho akana karaguma ngaho kaguma ngaho umwisho karasinzira kamaze gusinzira kagize karikangura gasanga inka zirahinda abatemyi ibiki kubera se yari amuriye hanyuma vyaza bizogiye se wiwe inzara iratera umaze gutera aza kugira ngo aje gusaba kwa muhungu wumva ko yaraye umwami hanyuma aje gusaba umuhungu arabona se wiwe mukaza amaze kuza yabwiye abatonyi iti mwondere uburyo mwinshi mumpere uja mukadaha cyawe nawe mwishire hariya mukaza yasayonde uburyo mwinshi bacamusanga uburyo mwinshi n'ukuguru mwinshi acabaganura se wiwe nawe acazira ngaho kubera mukaza yamubwiye nabi sije nahera none uwo n'umugani umugani uruta mu gitito umugani n'igitito bitandukaniye none urumva igitito naje basoko badushyira ati tumwe turatita turacira umugani nama muzocira abandi kuko bamukase umuntu bazabagera nabi umugani uravuga uti harabaye ugahereza uti harabaye hatafumwa imbere hakirinka n'ingoma hama bagaheza gute baraheraheza kuko urumva usije n'uwahera igitito naco ico rero bavuze n'igitito yego uko wahirungoje yego hanyuma ugenda hajya bakuronsa amasabune mbona ari na meje sinzi aho yashira aja bigendanira isaho abahayi hanyuma rero tubandanye kandi n'ubundi agira utugenegene wewe ufise itelefone nyaruka umwe afise itorosha basi jewe twaliye umugisha Jacqueline aho Jack nashaka ndabaririmbira akaririmbo ko guhoza umwana asha waje unamuhetse none uwo ni gwawe yego
aho hora ngwinginge imana yakumpaye icama tugaura buhura nofukama nkayisenga ibibondo nkayisasira ruvuzo nkayorosa birenze mama hora ucane kwasa tariso wanyu niwamenye inkongori yoza abana mama hora muna mukasa gikoko yogutuma kuvama mu mvura y'igitende mama kutagira nyinze ibyo nabyo baba bagira abakozi rero reka nawe bakuronse amasabune hanyuma reka rero ikibazo cy'iradiyo icyo kibazo rero mucumvirize ubukizi muri mwebwe yihorere kuko ukakivuga bariya batatu batoye ibya mbere uzoba ukibabwira hama batware ariko nibyabafyura namwe muca mubareka 10 baje harya bahiganwa byase turatora 5 binaniranye ariko twibaza ko bitananirana reka rero mwebwe batatu mwigira aho hino mwumvirize disigaho nawe uratwara mucumvirize umviriza naho bija umviriza rero ikibazo kigira 4 ikibazo c'iradiyo ni iki Uburundi bwarakiriye umwaka w'2018 inkino za Sekafa zabereye mu ntara izihe ku bibuga ibihe umviriza rero icyo kibazo mwumvirize ndabasubiremo ikibazo Uburundi bwarakiriye uyu mwaka w'2018 inkino za Sekafa zabereye mu ntara izihe ku bibuga ibihe Mwumvise reka rero abantu batatu uvuga izina hanyuma igira hino umuntu wese ahagarara imbere y'ivyo yaronse uvuga izina hama utanga inyishu inkino Uburundi izina nitwa Tombora Alexandre inkino bayi kandi naronse ibido isuka igitenge n'indobo bayi na wewe umviriza rero mwumvirize iki kibazo Tombora burya hajya yahekenye namwazwe ko mumira reka rero dutora abantu 10 umanitse inkoni umanitse ingofero ku nkoni uze harya haruguru wowe agapira kazinze wowe gafise mu minwe genda harya muri aba bantu bari ngaha uwa mbere agitora acaronka iradiyo abandi bace bisoza reka rero izina hanyuma n'inyishu mumviriza ariko ikibazo umviriza ikibazo muraza muhora bibananiye muraza kubandanya Uburundi bwarakiriye uyu mwaka w'2018 inkino za Sekafa zabereye mu ntara izihe ku bibuga ibihe izina mwishure je nitwa Shimiyimana Hawa ubwo
mu ntara wa 2018 zabereye mu ntara zitatu. Intara ya mbere ni Muyinga, iyindi ni Ngozi, iyindi ni Gitega. Stade y'Muyinga yitwa Stade Umuco, Ngozi yitwa Stade Amahoro, Igitega nayo yitwa Stade Ngoma. Bayi nawe ndindira nitwa Manariya Winifred. Izo ntara ni zitatu, ni Muyinga, ni Ngozi, ni Gitega. Ikibuga cy'Muyinga cyitwa Stade Umuco, ikibuga cy'Ingozi cyitwa Stade Urukundo, ikibazo ni Stade y'Igitega yitwa Ngoma. urazi nyine bavuze iradiyo Je ndabizi aho mu kirindi y'ikingambwe mbega mwabagabo wiyumva gute? ndanezerewe cyane. wonje wabikuye urakina umupira? Oya nama nawe rero ugira cyane. urakoze. nigikubwiye radiyo na televiziyo mu rundi gihugu byatunganije ikiganiro tumaniro hano mu Gasoro. Ndabishimiye cyane kuba cyagendeye komine Gasoro dore muragaruka. urakoze cyane. nuko rero bakozi ba radiyo na televiziyo z'igihugu, ikiganiro tumarana irungu cyariko kibera hano muri komine Gasoro kikaba kirangiye. ku ruhande rwa televiziyo cyari kiramesejwe kuri kamera ya mbere na David Kabera, kamera ya kabiri ni Pascal Sinayikengera, uwatuma amajwi agenda neza ni Alexandre Dikumana, mu buhinga bw'ivyuma yari Boniface Ndeyimana, uwarahagarikiye ikiganiro akaba yari Isayi Nitegetse. hanyuma mu gice cy'iradiyo naho akaba kuri mikoro ya kabiri wariko arabaza ibibazo yari Esperance Niyokindi, mu buhinga bw'ivyuma yari Caritas Rankunda, uwariko abashikiriza umushimwe yongera kandi ahagarikira kino kiganiro akaba yari Stanley Mubona. Gilbert Nimunazwe nari ndemesheje kino kiganiro kuri mikoro ya mbere, nkamereye akaryo ko kubashimira abanyagasoro.